Ku munsi wa mbere w'amasengesho yatunganijwe n'umugambwe CNDD-FDD yo gukengurukira Imana, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu nyigisho yatanze yasabye abenegihugu bose kuba inderetsi aho bari hose kugira ngo ntihagire uwosubira konona intambwe igihugu kigezeko, kuko yavuye kure. Akabasaba kandi gukora cyane kugira ngo ihangiro ry'uko igihugu mu mwaka w'2040 coba cifashe nayo mu mwaka w'2060 kikazoba giteye imbere rishike. Abarundi mwese tubinderetsi ntihagire usubira kutwononera muri iyi ntambwe turiko. Umwasa ava inyuma y'igihugu akaza kutwononera kuko atanezerewe n'ubu bumwe buri mu Burundi. Nico gituma Abarundi dutegereza kwama dukanuye. Twame dukanuye, umwe wese akore yongera ari inderetsi, kuko rudakoze naho bwa bukene buradufata. Abagumya banga ntimuze muvyibagire, n'Abarundi mwese ntimuze muvyibagire. Muravyibuka turiko turavuga tuti nta wundi yoca urubanza atari Imana, kuko isi yose ishaka kuturenganya. Turajana urubanza imbere y'Imana, Imana iragumva, iragwakira, iraruca, Uburundi buraronka amahoro, none bwarasubiye kugira iteka mu makungu. Kuva mu 2015 rero bari baduhaye amarumyo, twese Abarundi duca rero tubona kugira urunani. Kuva mu 2015 mu Burundi murabona ikibazo c'amacakubiri y'amoko caraheze. Ubu mwasi dufise n'ubukene, nibwo rero dutegerezwa guhangana ngo kugira ngo igihugu kizobe giteye imbere. Ni mu gihe abenegihugu bose boba babayeho neza, n'ibindi bisata byose bigize ubuzima bw'igihugu n'abenegihugu byoba biteye imbere. Uno munsi rero tuvuga tuti umwenegihugu akwiye kuba ameze gute. Umunsi hazara umwenegihugu adafungura mu gihugu, ntituzoba turashaka kuri iyo mbona kazoza. Mbega wewe wiyumviriye uzovuga ryari yuko ufungura neza nk'uko uvyipfuza? Utarabishikira rero abamaze kuhashika nibamwereka aho baciye kugira ngo nawe ashobore gukora gushika abona yuko afungura neza. Ico ni cambere. Kugira uvuge yuko igihugu giteye imbere nuko abantu bose baba baryama neza. Ntushobora kurara mu nziva ngo uvuge yuko ubayeho neza. Nuvuga tuteza kuba dufise uburaro bwiza. None wewe utararonka uburaro bwiza ubona uzoburonka ryari? Ivyo nivyo twagiye ko duharura tuti ni imyaka ingahe kugira ngo Abarundi bazabe barya neza, Abarundi babe baryama neza, baryama mu nzu nziza, inzu irimwo ivyankenerwa vyose. Kugira umenye ko igihugu giteye imbere kandi nuko utegeza kufisa amagara meza. Erega burya umuntu afungura nabi akanywa amazi mabi ategereza kugira amagara mabi. None rero kugira amagara meza dutegereza kuba tunywa n'amazi meza, dutegereza kuba niyo amagara gukitse ushobora kwivuza. Amagara meza ntidushobora kuvuga ko igihugu giteye imbere umuntu agwara akabura aho yivuriza, akabura n'umuvura. Ntidushobora kuvuga ko igihugu giteye imbere za ngwara zimwe zitagira mvura, ingwara ataco zimaze ziva ku bukene. Izo nizo nkazakorera n'amacinya n'imvunja. Ivyo vyose muri izo ngwara zose igihe tuzoba tubona zitabaho mu gihugu tuzoza twateye imbere. Ni ryari kugira tumenye ko twateye imbere abana bazoba biga mu mashuri ameze neza kugira baronke ubuhinga butuma bakora ibikorwa bibateza imbere. Uno munsi amashure y'ubuhinga anganiki, amashuri meza umwana yiga kumva ko yicaye neza, akagira umwigisha yigisha neza. Nangahe dukeneye ko Abarundi abana bose Burundi bazoba biga neza. Dukeneye yuko abakora imigambi y'iterambere babagenda mu mabarabara meza. Duriwe duhishije ubu mugambi wo kubaka ibarabara ry'indarayi ugeze kurugira utangure. Murumva ivyo vyose n'ibituma iterambere riza, amabarabara, ibibuga vy'indege. Dutegereza kubona ivyo bimeze neza niho uzomera ko igihugu giteye imbere. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yongeye avuga ko kugira ngo iryo hangiro rikunde nuko dutegerezwa kumvira Imana tugakwirikiza ingingo zayo, nayo izoduhezagirira ibikorwa byacu. Ndakegurutse cyane nivyo ko iyi twazanye
iki civuga imbere y'Imana kugira ngo Imana itubone, ikibone tugishire mu minwe yayo, kuko iki civugo gituma twese twikabura tukumva ko turi kumwe n'Imana. Subiza amaso inyuma kugira ushimire Imana. Umaze gushimira Imana, imyidodombo ikihera, ucuja ku kivi, hanyuma tubone gutera imbere. Birasaba rero yuko tuje imbere y'Imana. Dusubiye rero mu ijambo ry'Imana ngo Imana izokugura ijuru n'ubu ikijyugurura ikiduha imvura. Dutanguye neza kuko ivyo twaje gusaba Imana yari kitwereka yuko bishoboka, yuko ivyemeye, yamaze kugurura ijuru. Ivyo twavuze rero, ivyo twasavye murumva yuko na Imana yavyumvise. Ariko nimuvuge gusa ngo Imana izokugurura ijuru, izoryugurura wakoze iki? Imana irakubwira iti niwakurikiza ingingo zanje, niwumva ijwi ryanje, niwakurikiza ingingo zanje, icyo uzosaba zoheza ndakiguha. Rero Abarundi ko twashize Imana imbere, bisabwa ko tuyifasha kudufasha, kuko tutayigamburukiye nayo ntizotugamburukira. Hariho ibyo dutegereza gukora, hariho ikiguzi tuzogura iyo mihezagiro y'Imana, nukurikiza ingingo zayo, kumviriza ijwi ryayo. Kumvira ijwi ry'Imana ni ryari? Tuzokumvira ijwi ry'Imana ari uko twemeye kuyisenga. Udapfukanye imbere y'Imana ngo muyage, ntuzovuga ngo uzokumva ijwi ryayo. None rero dushishikare gusenga, dushishikare gusaba Imana, tubone ko ivyo dukora vyose dutegerezwa kuba turi kumwe n'Imana, ntituyibagire, kuko nitwayibagira nayo izoraba hirya. Ico gikorane c'amasengesho yatunganijwe n'umugambwe CNDD-FDD kikaba kiriko kirabera mu ntara ya Gitega, kikaba kiriko kibera mu Magarama mu ntara ya Gitega, ahahoze ikibuga c'indege, kikazomara imisi 3.